iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya gatanu tugiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi na Fidel Niyongabo. Ndabahaye ikaze naje mu biganiro byacu za kuri uyu mugoroba. Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abagore baharanira amajyambere y'icyaro mu Rwanda busanga abakobwa babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye. Abana barahungabanye, nta mutima bafite. Hanze mu muryango nyarwanda rwose imitima yarahungabanye, abantu ntago batuje, abantu ntago bameze neza. Iki ni ikibazo gikwiye guhagurukirwa. Uwo ni Madame Odeta Musengimana, umuyobozi w'uwo muryango. Inkuru irambuye ni inyuma y'amakuru, ni mu mwanya mu makuru yo mu karere. Hanyuma turabanza guhera ku makuru havugwa hirya no hino ku isi. Al-Shabaab yishe abigisha batatu muri Kenya inyuruza uwundi umwe. Igitero cy'umutwe w'abajihadiste cyagabwe ku birindiro bya gisirikare muri Niger cyahitanye abantu bagera kuri 89. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yatanguje no musi wa mbere inama yerekeye umutekano n'abakuru b'ibihugu byo mu karere ka Sahel. Ikibuga cy'indege cyo mu murwa mukuru wa Libya Tripoli cyari cyafunzwe mu cyumweru gishize cyongeye gukora. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya. Mugome hafi ya radiyo yanyu. Turaherera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru mugezwaho na Fidel Niyongabo na timu Ishimwe, nanjye Eugenia Mukankusi. Fidel. Intagondwa z'umugwi Al-Shabaab zishe abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'ino musi wa mbere mu buseruko bw'igihugu ca Kenya. Igitero kigira gatanu uwo mukoze muri Kenya mu minsi 13. Abagwanyi ba Al-Shabaab bagize igitero mu gisagara ca Kamute mu gice ca Garissa igihe cy'isaha 8 zo mwijoro mu masaha yaho. Bari baturutse muri Somalia. Abigisha batatu bataraba Islam bishwe, umuislamu umwe aranyuruzwa, uwundi mwigisha yakomeretse. Abagize icyo gitero bagiriye impuhwe umuforomakazi kubera igitsina ciwe. Al-Shabaab yavuze ko ahitana abantu amajana n'amajana. Tuve muri Kenya tujya muri Libya, aho ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru cyari cyafunzwe mu cyumweru gishize cyongeye gufungurwa kuri uyu wa mbere biturutse ku gahenge katangiye kubahirizwa nyuma y'amezi 9 y'imirwano yari igamije kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Isosiyete y'indege y'igihugu cya Libya, Libyan Airlines, yavuze ko yasubukuye ibikorwa byayo kandi ko ikibuga cya Mitiga cy'indege z'abakorera ku giti cyabo nabo bongeye gutanga za serivisi. Ikibuga cya Mitiga cyakunze kwibasirwa n'ibitero byinshi na za rokete kuva umusirikare ukomeye Khalifa Haftar agabye ibitero byo kwihimura mu kwezi kwa kane ku mwaka ushize agira ngo afate umurwa mukuru, aho guverinoma yagiyeho hakurikijwe amasezerano y'igihugu ifite icyicaro. Kuva icyo gihe icyo kibuga cyagiye gifungwa kikongera kigafungurwa, yemwe na nyuma y'ibitero byongeye kwaduka mu cyumweru gishize. Impande zombi zishyamiranye byitezwe ko zisinya amasezerano i Moscow mu gihugu cy'Uburusiya nyuma y'igihe cy'agahenge cyagombaga kurangira saa 6 z'ijoro y'ejo ku cyumweru. Byatumye icyizere cy'uko imirwano ishobora guhagarara kiyongera. Iyo mirwano yazahaje Libya kuva mu 2011 mu gihe cy'imyivumbagatanyo yahitanye Muammar Gaddafi, umuyobozi w'igitugu wari umaze igihe kirekire ku butegetsi. Ikibuga cya Mitiga cyahoze ari icy'ingabo zirwanira mu kirere cyakoreshejwe n'indege za gisivile kuva ikibuga mpuzamahanga cy'i Tripoli cyangirijwe cyane n'imirwano yo mu mwaka 2014. Igihugu cy'Ubufaransa kiriko gitegura igisirikare cyabwo kugira gihangane neza kurushiriza n'intagondwa mu karere ko muri Afrika yo mu burengero. Ku karere kageramiwe n'ibitero z'intagondwa z'abayisilamu. Yamara ubwa mbere na mbere Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ashaka kumenya niba abanyagihugu bo muri Afrika mu burengero bashaka Ubufaransa muri ako karere. Ubufaransa bwigeze gukoloniza akarere ko muri Afrika mu burengero bufise inteko 4,500 mu karere ka Sahel. Kagirijwe na bamwe mu banyagihugu baho kubwananirwe kubahiriza umutekano muri ako karere. Bamwe mu banyagihugu muri Mali bamaze hafi y'imyaka 10 bahanganye n'intagondwa z'abayisilamu, bakaba biyamirije inteko z'Ubufaransa mu gihugu cyabo. Perezida w'Ubufaransa Macron ashaka
mu nama yerekeye umutekano mu karere ka Sahel iri kibera mu gisagara ca Po mu bumanuko bw'igihugu c'Ubufaransa ifasha kumvisha abanyagihugu muri ako karere ku kamaro ko kurungika ubutumwa bukomeye mu rugamba rwo kurwanya intagondwa z'abayisilamu mu karere ka Sahel. Macron yari yemeje kubandanya urugamba rwo kurwanya imigwi y'intagondwa ikorana n'umugwi Al-Qaeda na leta ya Kisilamu. Yamara yatangaje ko bategerezwa gushiraho imigambi rashe ya gisirikare na politiki mu kiringo c'imyaka 6, 12 na 18 iri imbere. Leta Nigeria yahinduye abasirikare babiri bo mu rwego rwo hejuru inashyiraho iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu hose. Iyi mpinduka mu gisirikare ikozwe nyuma y'iminsi ine habaye igitero cy'abajihadi bagabye ku birindiro bya gisirikare kigahitana 89. Iki gitero nicyo cya mbere mu mateka gihitanye umubare munini w'abasirikare bapfiriye rimwe. Nyuma yo kweguza abo basirikare bakuru, General Salif Modi wasimbuye General Ahmed Mohamed ku mwanya w'umugabo mukuru w'ingabo. Uyu mwanzuro wafashwe nyuma gato y'uko perezida wa Nigeria Muhammadu Isufu yerekeza Ipau mu majyepfo y'uburengerazuba bw'Ubufaransa mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano mu karere ka Sahel. Imibare itangwa na ONU ivuga ko umwaka ushize wa 2019 ibitero by'umutwe w'abajihadi bimaze guhitana abantu bagera ku 4,000 mu bihugu bya Burkina Faso, Mali na Nigeria. Nyuma y'iki gitero cyabereye ahitwa Chinagodal ku wa 4 w'icyumweru gishize, leta ya Nigeria yashyizeho icyunamo cy'iminsi 3. Ikindi gitero giherutse kuba mu kwezi kwa 12 k'umwaka ushize cyahitanye abasirikare 71. Tuve muri Nigeria twerekeza muri Zimbabwe aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi uyu munsi kuwa mbere yasoreje uruzinduko rw'iminsi 3 yagiriraga muri Afurika. Yarusoreje rero aho muri Zimbabwe aho yagiranye ibiganiro n'ubuyobozi hakarahirira gushimangira ubufatanye nubwo batumvikana ku mibare ijyanye n'imfashanyo. Guverinoma ya Zimbabwe ivuga ko yabonye amafaranga make kuyo Ubushinwa bwari bwemeye gufashisha icyo gihugu. Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa yavuze ko Wang asubiye mu gihugu cye yishimye kandi ko umubano hagati y'ibihugu byombi ushingiye ku nkingi zikomeye. Yabwiye abanyamakuru i Harare ati abanyazimbabwe bishimiye umubano n'Ubushinwa. Uruzinduko rwa Wang yari arimo amazemo icyumweru ku mugabane wa Afurika rwamugejeje no mu gihugu cya Misiri, muri Djibouti, muri Eritrea no mu Burundi. Bigaragaza ukuntu inyungu za politiki z'ubukungu z'Ubushinwa zikomeje kwiyongera ku birebana na Afurika. Umubano w'Ubushinwa na Zimbabwe watangiye igihe igihugu cyaharaniraga kwibohora mu myaka ya za 70 ubwo Ubushinwa bwashyikiraga bamwe mu bayobozi b'imitwe y'inyeshyamba. Ingoma y'abanyakamwe b'abazungu imaze gusezererwa mu 1980, Ubushinwa bwabaye mu bihugu bya mbere byahise byohereza intumwa kubihagararira mu murwa mukuru Harare. Abasirikare 3 bishwe mu gutana mu mitwe n'abagwanyi kwabereye muri Centrafrique. Umuvugizi wa leta Ange Maxime Kazagui yatangaje no munsi wa mbere ko inzu zigera kuri 200 n'amamangazini atari make zaturiwe mu gutana mu mitwe kwabereye mu gisagara ca Alindao. Umuvugizi w'inteko z'ishirahamwe mpuzamakungu muri Centrafrique Vladimir Monteiro yatangaje ko abantu 10 bakomeretse muri uko gutana mu mitwe kwadutse ku munsi wa gatatu hagati y'inteko za leta n'abagwanyi b'umugwi Union pour la Paix en Centrafrique UPC mu mfunyapfunyo. Amakamba abiri y'abataye izabo yarahiye, ivyo bikaba vyatumye abantu bagera ku 125 bahungira hafi kandi y'ishirahamwe ONU. Ugutana mu mitwe kwadutse inyuma uko abagwanyi b'umugwi UPC bahagaritse umusirikare mu gisagara ca Alindao. Igihugu ca Centrafrique kiri mu bihugu bikenye cyane kurusha ibindi ku isi. Ico gihugu carasinzikajwe bikomeye n'ubwicanyi n'uruhagarara kuva mu mwaka wa 2013. Ayo yaramwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mugejweho na radio yanyu Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Yose ko mudukurikira ku mirongo migufi mu Burundi kuri metero 19 na metero 22, mu Rwanda turi kuri FM 104.3, kandi mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri wa3.radio.voa.com. Turi kuri Facebook na YouTube VOA Radio yacu. Mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi aho abantu bagera ku 220 ibintu byabo bigizwe n'imirima, inyubakwa n'ibindi vyononekaye mu mezi abiri aheze mu ntara ya Kayanza biturutse ku mvura y'isegenya buramatari b'iyo ntara Anicet Ndayizeye yatangaje ku wa gatandatu ku kwezi kwa mbere mu ndwi turangije.
hari mu gihe yashikiriza ivyaranguwe mu ntara yiwe ni vyayibayemo mu mwaka uheze, hamagarira abanyagihugu kuba barafashanya hagati yabo kurindira imfashanyo y'ubushikiranganji bwo gushigikirana. Eroje buri kaneza dufite ibindi kuri inkuru. Imvura y'umurengera imaze imisi igwa mu Burundi no mu bihugu by'akarere ka Afrika y'ubuseruko ntiyasize inyuma intara ya Kayanza ari mu buraruko bw'ico gihugu. Mu mezi abiri aheze buramatari w'iyo ntara yemeza ko abantu bangana 200,000 ibintu byabo vyononekaye cane, amahegitari 2,000 y'imirima atwarwa, mu gihe inzu 170 zabomotse, amajana 430 nazo zisiduka igice kimwe. Anisenda yizeye mu cegeranyo kiranga ivyabaye n'ivyakozwe mu ntara ya Mutwa mu mwaka wa 2019 yabwiye amenyesha makuru ko ari kagerageza gukorana n'ibisata bitandukanye harimo ubushikiranganji bwo gushikirana kugira ngo basizwe mu kangaratete n'imyuzura bafatwe mu mugongo. Ku rutonde twari dufise rero ku byo twashoboye gutohoza mu makomine atubwira ko hashobora kuba n'inzu zishika 170 zabomotse n'izo nonekaye zishika amajana 125. Mugabo hariho n'ahantu usanga hari ishuri mu c'amashuri abiri yagurutse, ariko si ibintu by'ukuri novuga ko biteye ubwoba. Uganje n'ibyabaye nko mu Cibitoke aho ubuzima bw'abantu bwahasigaye, uganje byabaye n'Ubujumbura, ndetse uganje n'ibyo mu bindi bihugu twari twavuga yuko avuga ibintu twoshimira n'Imana ko ibintu ari ibintu bisanzwe. N'imirima itari mike nayivuze yarononekaye, hari haguye urubura, hari ngaha muri komine Kayanza, hari muri komine Muhanga, hari muri komine Butaganzwa, hari hagiye harabura urubura, hariho n'ahantu hamwe nko muri komine Matongo na Gatara imirima yatwawe. By'ukuri hari ibintu byononekaye, twari bitondekanije rero byose tuzobishikiriza abo dusadufashanya. Rimwe twamaze kubitanga muri jahuro igihugu rije kuraba ibiza byacitse byo badufashe, mugabo bindi tuzonuka mu bushikiranganje gushikirana bwacu batashobofasha abashaka ko barahuye n'izo ngorane. Imbere y'uko ubwo bushikiranganji bufasha, Bwana Ndayizeye afite icyo asaba abanyagihugu b'intara yiwe. Hari ikintu bita gufashanya mu kibano. Turashimira rero abanyakayanza kuko nabo bantu abise inzu zaba zarabomotse ntabo twumva bajyamo mu gahinga, ntabo twumva batagira aho baba. Hariho inshuti n'abagenzi babaye barasembereza, babaye barabafasha. Uwo mutima wo gufashanya rero niwo dushima cyane kandi niwo duhamagara n'abanyakayanza. Nabo bantu bashikiwe n'ibibazo kuko uravye nk'imirima amahegitari y'imirima ashobora karonekaye uriko biharura imirima yababa amahegitari arenga 2,000. Hari abantu ibihumbi hafi 200 tuvuga ko ibintu byabo byononekaye cyane. Murumva ko ari abantu bashaka ko ari mu ngorane, tukabasaba ko baba barafashanya mu kibano ubukuzi cy'irengaje gufasha ubundi. Hanyuma natwe turiko turagerageza kudodora no hino turabe yuko aho bishoboka ashaka bayikosha abandi kutona utubagarukirako. Kuva mu ntango z'ukwezi kwa 12 umwaka uheze, imyuzura y'imvura imaze guhitana abantu batari munsi ya 45 mu Burundi. Abatamenyekana igitigiri baburirwa irengero, amazu atari make n'imirima hamwe n'izindi nyubakwa nk'amabarabara, amashure n'ibindi birononekara. Eroje uri kaneza, Ijwi rya Amerika. Urakoze Eroje kuri iyo nkuru. Mu Burundi kandi ibisigarira by'abantu barenga 250 ivyo bimaze kwegeranywa muri zone ya Kamenge mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Ni mu kiringo c'ukwezi umugwi Severe umaze uri kurondera abahambwe mu kivunga mu gwimo rwo mu mwaka wa 1994. Inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika yifashishije abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Yatumwimana ari Kigali mu Rwanda. Kogwa cy'umugwi Severe cuno wa mbere cukugururira bose kugira baje kuraba ibisigarira by'abantu bimaze kuzugwa aho hahoze hari isoko n'ingoro mugambwe badasigana byaranzwe n'amarira menshi. Uno mukenyezi yahumutse ku byambagwa by'abajyango biwe aheruka bakiri bazima mwaka wa 1994. Nono shati ya mtoto wangu. Nono shati ya mtoto wangu na viatu vyake. Nono viatu vya familia mie. Nono viatu vya mtoto wangu mie. Nono viatu vya familia wangu. Yo Yesu. Yo baba we. Yo Mungu. Iruhande y'uwo mukenyezi hari abandi bavuga ko babuza ababico gihe bihanganye, bashikiriza ko hogira igikorwa kugira ivyabaye ntibikomeretse imitima y'abasigaye. Uyu ni umwe muri bo. Ibi bintu birababaje kuvyumva no kubibona, ariko nuko intumbero mbona bo biha nuko byohya icigwa n'abasigaye kugira ngo bibafashe kubana mu muco, ariko hatabayemo kwihorana. Niko je no bifata. Urabona hariho benshi twabuze abantu tutababonye irengero. Iyo bishitse rero ukaza wumva nk'ibi byabaye, urashobora kuza hari igikorwa cibuka impuzu yari yambaye cyambure ntubukiyibuka, biritegerezwa kubabaza mu mutima, ariko bitaca bisaba uko haba umuntu kwihangana. Ababuriye babo mu ntambara zabereye muri zone Kamenge bifuza ko ivyabaye bitosubira. Nzotunga Ikimpaye Jafa ari mu babuze afishisha asaba cokogwa muri rusange kuri ivyo bisigarira by'abantu bikiriko birazugwa. Je mbona nituba muri kabagende je igikuru muri vyose
kimbona bogira ikigandaro kivunga hanyuma tugasabira n'ikigongwe abantu abajejwe ibintu by'Imana bakadusabira ku Mana igisabisho hanyuma ibintu bigahera tukabandana tubaho ku mutekano nangere. Umugwi Severe wugururiye imiryango kuri uno wa mbere uwo wese yifuza kuraba ibikorwa waranguye muri kino kiringo cy'ukwezi kumwe. Icegera cy'uwo mugwi ujejwe kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha Noah Clement Ninziza atanga icegeranyo c'ivyaranguwe. Byari bimaze hafi ukwezi none twabirangije dusanze hariho ibisigarira by'abantu batari baki bashobora kuba barishwe bagatabwa mu kinogo kimwe, ahandi ugasanga abantu bahambwe umwe kwiwe, ahandi ku makuru duhabwa bakatubwira ko hariho n'abantu kubera abantu babiciwe ngaho muri quartier ya Kamenge barashobora kubera bataronka umwanya wo kuja guhamba mu matongo asanzwe yemewe n'amategeko bagafa kubazana ngaho ko vyihuta. N'uruvange rero abantu bashaka kuba baraguye hano barashika ku gitigiri ca baba 150 n'amajana 270 hagati yaho. Kubibaza nimba kugururira bose kugira baze kuraba ivyo sigara by'abantu bidashobora kuzura kaboze muri Severe barabihakana. Icegera c'umukuru w'uwo mugwi avuga ko hari bitekanijwe kugira ntihabihahamuka kuri bamwe. Twarategekanije igikorwa cyo gufasha abantu baba bashikiwe n'ihahamuka kubera babonye uwabo aho yaratawe bifatiye nko ku mpuzu cyangwa ibindi yari yambaye. Ico gikorwa kirakorwa kandi ahantu hose tugikoreye nkuku turagitegekanya kugira ngo ntihagire umuntu ashobora guhahamuka kubera ibintu asubiye kwibuka afatiye ku byabonye bituma aca yibuka amabi barashikiye uwiwe. Ico gikorwa kiriko kirakorwa twaragitegekanije nungaha kirahari. Kwerekana ku mugaragaro ivyo bisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga bifise akamaro mu bijanye no kumenya ukuri ku vyabaye no kunywanisha. Noah Clement Ninziza atanga isiguro. Ibi ni bidufasha twebwe nk'abarundi kugira ngo tumenye ivyabaye muri kahise. Abashaka kushobora kumenya neza ingene ibintu byagenze bamenye bafise ibimenyetso by'ingene ivyabaye muri kahise byo byarabaye, kandi bifashe n'abantu bashobora kuba bavuga bati twebwe nituzaha abacu bagiye nituzi iyo bahereye, arabogira nk'ikigandaro bagikore, araboshobora gukora ya migenzo yose abarundi basanzwe bakorera umuntu yitavye Imana babikore mu buryo busanzwe bwemewe n'imigenzo y'ikirundi. Umugwi Severe umenyesha ko ico gikorwa cyo kuzura ibisigarira by'abantu bahambwe mu kivunga kigiye kubandaniriza no mu zindi ntara z'igihugu. Ugasaba uwo wese afise inkuru zahari ivyo binogo rusangi kubimenyesha uwo mugwi. Icegera c'urongoye mugwi Severe akavuga ko inyuma y'ikiringo c'imyaka 2 umugwi uzoshira habona ibizoba vyavuye mu matohoza kubagirizwa ubwicanyi bwabaye kuva Burundi bwikukira gushika mu mwaka 2008. Desire Hatungimana harakoze kuri iyi nkuru ijwi ry'Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo mu Burundi. Tuve mu Burundi rero tujya mu Rwanda aho ubushakashatsi bwakozwe n'isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro bagaragaza ko abana b'abakobwa babyariye mu rugo abagera kuri 70% batereranywe n'imiryango yabo. Umuryango urasaba ababyeyi kongera gusubira mu nshingano zabo. Mugenzi wacu Asumta Kaboyi akomeza iyi nkuru. Isangano ry'abagore baharanira amajyambere y'icyaro risobanura ko ryinjiye mu kibazo cyo kureba imibereho y'abana b'abakobwa baterwa inda bakiri bato nyuma y'aho byagaragare ko aba bana bahohoterwa n'ababasambanije bakongera bagahura kandi n'ihohoterwa bakorerwa n'imiryango yabo. Madame Odeta Musengimana umuyobozi w'uyu muryango asobanura ko basanze abana babyariye iwabo bafite ihungabana rikomeye. Abana barahungabanye nta mutima bafite hanze mu muryango nyarwanda rwose imitima yarahungabanye, abantu ntago batuje, abantu ntago bameze neza. Ikindi kibazo gikwiye guhagurukirwa. Twasanze abana benshi nanka 70% ari abana nibwo yaba ari mu muryango ariko ari wa mwana utabana n'ababyeyi, ugasanga wenda ni wa mwana baciye hanze hariya uba mu gikoni wirwariza kugira ngo abeho n'umwana we. No kuvuga ngo nabandi bamwe barirukanywe, abatarerukanye abatarirukanywe abana birukanye umugabo yegeye yirukana umugore ati ni wowe kigoryi ni watumye umwana atwara inda. Kuba byonyine niba umwana agiye hanze akaba agiye gusubira kwishakishiriza ubuzima azongera asambanywe azongera byare kuko agomba gushakisha ya mbere ugomba kumutunga igatunga na wa mwana we. Ababyeyi bafite uruhare rukomeye cyane. Ijwi ry'Amerika ryavuganye na bamwe mu bakobwa batewe inda bakiri batoya. Ubuhamya bwabo bugaragaza akaga batewe n'imiryango yabo nyuma yo kumenya ko batwite. Maze kumenya ko ntwite mama nabanaga na mama na papa yahise adutaragenda. Navuye kwa muganga uwo munsi bwacya yahita agenda kugeza ubu ngubu ntabwo cyakuyongera kugaruka. Mama yarambwira ati wowe dore Sara bataye ugiye kundushya kandi ubona hari barumuna bawe
akajya ambwira nabi ati ntuko nafite aho mushyira ati ntazaguha inzu yawe wenyine. Yarambwiraga ati inteka utagiye gushaka ibyo uteka ati ntabwo ndi bukugaburire. Nabyo mfite 17 mu rugo bamaze kumenya ko ntwite n'ibiryo kubima nabanza kurwana nabo bari sinda burara ntibiragenda gutya kuko byageze n'igihe nje nta mu rugo jya kwa nyogokuru nawe wamfashije ariko nabo kumfasha byaturutse kure nawe ntabwo yabyumvaga yaramfashaga akazamo akandi kantu akongera akantuka akancurira ngo nabaye indaya ngo nabaye iki ariko akongera akagarura umutima. Iyi miryango ifasha abana b'abakobwa babyariye iwabo ishinja ababyeyi ko muri iki gihe badohotse ku burere batanga nubwo ababyeyi bahakana urwo ruhare. Kimenya ko umwana atwite byaratugoye cyane kubera ko yari umwana mutoya afite imyaka 13 yaradutunguye cyane tugwa muri koma ari nje hagati yanjye n'umugabo ariko kubera ko mu muryango habaye ikibazo ari nje n'umugabo twarangije ukwezi ntawe uvugisha undi kubera ikibazo twumvaga bidutesheje umurongo. Ni igisabo gikabije giteye n'agahinda. Njyewe ku giti cyanjye ntabwo ababyeyi twadohotse kuko nta mubyeyi wakwishimira ko yahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo, ariko abana uburere dutanga ntabwo bakibwumva, ariko abana ntibanyurwa. Nkanjye mumaze imyaka 20 nta byaro, ariko urumve ubu hangeze kumpekesha uruhinja birangoye kandi ngomba no gushaka ibyo babana bitunga wa muryango. Imibare y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare mu mwaka wa 2015 yigaragaza ko abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 15 na 19 7.3% batewe inda. Ukudasobanukirwa ubuzima bw'imyororokere bikaza ku isonga mu mpamvu zo guterwa inda kw'abo bana. Kugeza uyu munsi izo kibashe gucika. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Zimwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania barinubira uburyo icyo gihugu gikoresha politiki mu bijyanye n'ubuzima bwabo. Inyuma yaho ishami rya Loni ryita ku mpunzi HCR ivugiye ko igiye guhindura amwe amashyirahamwe igamije kongera ubufasha ku mpunzi ziri muri Tanzania mu mwaka wa 2020. Mugenzi wacu James Jove uri muri Tanzania yaganiriye na bamwe muri izo mpunzi. Niko bimeze gusa kimwe ntabwo kubashima no kubakengurukira ku kigoro mwama mugira imisi yose ko kuza kumviriza ibirego n'ingorane dufise impunzi z'imutendere. Impunzi z'imutendere ingorane ya mbere dufise urazi ko ikibazo cy'ubuvuzi n'ikibazo cy'ibifungurwa ari kirumara kuri buzima bw'umuntu. Kiretse gusa bivanye nuko iyi ngorane yadutse mu mashira hamwe, ariko Red Cross yoyo biraboneka neza ko atakindi igamije yo gukwiragiza wa mugambi wo kwirukana impunzi ku nguvu. Kuko impunzi yicaye mu kambi itari kiravugwa nta kindi kintu urumva yishobora kwikora ko hofuma habona injyaho ko umuntu abura kuvugwa kuko abantu bari ku bitaro bagwaye ni benshi kandi barajwe babuze imiti. None imiti bavuga ngo baje kuboresha datete baboresha ni ibiki baboresha. Mu mpera z'umwaka wa 2019 n'ishamwe UNHCR yumvise amarira yatwebwe impunzi yafatikanye n'amashami atandukanye barahindura amashira hamwe amwamwe. Ndibuka bakoranije abarongozi barongoye ikambi barababwira bari kumwe n'amashami atandukanye baravuga ihindagurika ryabaye ku mashira hamwe. Bageze ku ishyirahamwe ry'amagara y'abantu baravuze bati turamaze kumva amarira y'impunzi kubijanye n'ishamwe Red Cross ko ritakora neza. Kubw'ivyo rero inyishu yaje yabonetse twazaniye ishamwe rya MTI no kuvuga Medical Team International rigiye kuzohora rikora igikorwa cy'ubuvuzi atakuvuga ngo yifatikanije n'indi shirahamwe kuko rifise ubushobozi. Twebwe se twarakomye amashi tuvuga tubigenze neza, ariko kandi amariko dushimira tubona iryo shirahamwe byanse ko rishobora gutangura imirimo yaje kuko byatekerezwa ko ritangura itariki imwe yuko kwa mbere, ariko ugiye kuraba ku bitaro abantu bariko babuze imiti abantu ntibavugwa tukumva yuko MTI kuko yamaze kwitegura gutangura n'amastoke y'imiti no bari bayafise. Nta gishasha tubona iryo shamwe ryokora yanari gukora mu myaka 3 irenganye bavuga ngo bagiye kuzohindura bahindura iki. Twe turabona ko hariho ukudutererekana muri leta kuko twashimye ingengo UNHCR yari yafashe. Ni kuvuga nije mu ngiro kujya andi mashamwe yemeye akagenda n'iryo shamwe Red Cross rigende. Reka twe turiko turarira twabuze ayo dukira nayo tumira twabuze aho twitura kuko aho twokwituye muri leta nibo bagarutse haza icegera cy'umushikiranganje akorera mu bushikiranganje avuga yuko ayo mashira hamwe ategezwa gukora byanse bikunze. Iryo shira hamwe ryagiriye nabi impunzi abantu rikabavuza imiti atayiriho, aho ugenda ku bitaro ugasanga paracetamol ntayiriho, aho ugenda ku bitaro umwana w'uruyoya akavuzwa imiti y'ibidongi kandi umwana yategezwe kuvuzwa imiti y'amazi, ugasanga umuntu avuzwa kinine, aho ugenda ku bitaro ugasanga aronka yuronka, ugasanga abantu barabuza ayo bakira nayo bamira. None akamaramaza haraye hagiye
icegera c'umushikiranganje avuga yuko iryo shirahamwe ririnda gukora vyanka vyakunda ishirahamwe ryari rije gukora risubizwa inyuma ku mvo zitazwi kandi muri HCR muri UN bari baradutangarije yuko ishirahamwe rya Red Cross ryatashe hazoza ishirahamwe rya MTI twari tuvyizigiye gose tuvyishimiye kugira ngo turonke imiti tuvugwe none heraba vyasubiye inyuma. Mu bisanzwe ikibazo c'impunzi hano mu ikambi ya Mutenderi cabaye ndanse kuko ugerageje ishirahamwe dufise ku bijanye n'amagara y'abantu iyo shirahamwe rigiye kuva ryatangwe kuva mu mwaka wa 2016 hano mu ikambi wumva ko rimaze imyaka ishika 4 imaze imyaka 4 ririko rirakora nta kintu gishemeye gigeze rikora no kuvuga ryaranzwe n'ubunenge bwinshi ugerageje nk'ukuntu ryatanguye ubwa mbere twabayeho atanzu yo kubikamwe abantu bapfuye bita morgue twarahabaye mwisho ugasanga umuntu yapfuye ariko arabikwa hamwe n'abantu bakihema ishorasho nyene twarasemereye twebwe nk'impunzi turakoma induru atinda barubaka inzu yo gushingura abantu yo gushamwa abantu bitavye Imana ariyo bita morgue ariko ivyo byose naho nyene ishamwe Red Cross ryagiye rirangwa n'ibintu byinshi bibi aho umuntu agenda kwivuza ugasanga umuntu ntariko arafatwa neza ugasanga abaganga bagiye ariko arafatwa neza bikaca bitutangaza yuko ivyo bintu umenga n'ibintu vya politike biri mu makambi batuzanyemwo kuko ugiye kuraba leta ivuga yuko idashigikiye ubusuma idashigikiye abantu bakora nabi irongowe na Perezida Magufuli mugabo ukaza wumva umuntu avuye mu bushikiranganje akagaruka ngo irishira hamwe yakoze ubusuma yivye imiti litavura abantu ngo nirigaruke rikore none wumva ivyo bintu atari nko politike cyo dusaba leta ya Tanzania nukuri ryo shira hamwe rya Red Cross ariyo Red Cross Tanzania yego nishira hamwe ry'igihugu mugabo ivyo rikora ibintu binyuranye n'amategeko mpuzamakungu cyo cyambere saba leta ya Tanzania irongowe na Perezida Magufuli ko yanka ubusuma ikanka abantu bakora nabi ikanka abantu bakorera nabi abanyagihugu nitugwanire natwe bareke gutuma abantu bo mu bushikiranganje bagaruka kuzana amashira hamwe kandi tumva iyagendera hose akura abantu bakora nabi kandi amashira hamwe akayahagarika yakora nabi nareke gushikikira ivyo bintu hasere nayo tuyisaba ko yoguma ku ngingo yari yatubwiye bakazana iryo shira hamwe iryo shobora kuvura abantu twatwiruhugije kugira ngo tugiye gukira indwara zimwe tugiye kuronka imiti tukavugwa neza none iryo shira hamwe rikaba ryasubijwe inyuma kumva twe tudashobora gutahura hasere nihagarare hase kugira ngo ishobore gufasha impunzi twongeye tugasaba amakungu yaduhagurukire yatugwanire ko twe ntitugira ikituvugira niyo tuvuze ca dupfungwa. Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania binubira uburyo icyo gihugu gikoresha politiki mu bijyanye n'ubuzima bwabo baganiye na mugenzi wacu James Jovin mu kanya rero turatugeze ku musozo w'ibiganiro byacu tubabwire muri make rero amakuru avugwa hirya no hino ku isi ikibuga cy'indege cy'umurwa mukuru wa Libya cyari cyarafunzwe mu cyumweru gishize cyongeye gufungurwa kuri uyu wa mbere biturutse ku gahenge katangiye kubahirizwa nyuma y'amezi 9 y'imirwano yari igamije kwigarurira umurwa mukuru Tripoli. Intagondwa zo mugwi Al-Shabaab zisha abantu batatu mu gitero zagize mu masaha ya kare y'ino munsi wa mbere mu buseruko bw'igihugu ca Kenya igitero kigira ica gatanu mu mugwi ukoze muri Kenya mu minsi 13. Leta Nigeria yahinduye abasirikare babiri bo mu rwego rwo hejuru inashyiraho iminsi 3 y'icyunamo mu gihugu hose ni nyuma y'igitero cy'abajahidi cyagabwe ku birindiro bya gisirikare kigahitana 89. Igihugu cy'Ubufaransa kiriko gitegura igisirikare cyabwo kugira gihangane neza kurushiza n'intagondwa mu karere ko muri Sahel. Ako karere kageramiwe n'ibitero by'intagondwa z'abayisilamu yamara bwa mbere na mbere Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ashaka kumenya niba abanyagihugu n'abategetsi bo mu karere ka Sahel bashaka ko Ubufaransa buba muri ako karere. Inshuti mwari muduteze amatwi yawe namwe makuru twari twabagejeho ku buryo burambuye mu kanya mwakoze rero mwese ko mwateze amatwi kubanga bw'ibyuma hari engineer Peter Handry yafatanije na Fasil Gebeho amakuru mwayagezweho na Fidel Nyongabo nanjye Tim Harris Shimwe na Eugenia Mukankusi ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikize mwakoze rero mwese kuba mwahisemo kubana natwe mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu ijwi ry'Amerika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC ikiwa ni saa 3 za usiku saa za Afrika